abacamanza igice ni ca kane tumanza dusome kuva ku murongo wa mbere turashikana ku murongo w'icenda. Ehudi amaze gupfa abisirayeli bongera gukora ivyo Uhoraho abona ko ari bibi. Uhoraho abagabura mu maboko ya Yabina umwami w'i Kanani yaba i Hasori, kandi umugabisha w'ingabo ziwe yari Sisera yaba i Harosheti Hagoyimu. Gatoya ndagomba ariko arasoma muze murarutena amazina mwamwe. C'est très important amazina mwamwe kugira ngo muze gutahura message y'uyu munsi. Bashobora gusaba gutangura ugasoma. Ehudi amaze gupfa abisirayeli bongera gukora ivyo Uhoraho abona ko ari bibi. Uhoraho abagabura mu maboko ya Yabina umwami w'i Kanani. Ndashaka muca karongo kuri Yabina umwami w'i Kanani. Yabina umwami w'i Kanani yaba i Hasori, kandi umugabisha w'ingabo ziwe yari Sisera. Muca karongo kuri umugabisha w'ingabo yari Sisera. Muca karongo kuri Sisera. Yabina Sisera yaba i Harosheti Hagoyimu. Maze abisirayeli batakambira Uhoraho kubw'imikogote y'ivyuma 900 Yabina yari afise. Yari amaze imyaka 20 ahahaza abisirayeli bibi. Ico gihe Debora uwavugishwa n'Imana mukarapidoti niwe yari umucamanza w'abisirayeli. Yakunda kwicara munsi y'ikigazi cyitwa ica Debora nyene. Chakarongo kuri Debora cari hagati y'Rama na Beteli. Tugenda bukebuke. Ico gihe Debora uwavugishwa n'Imana mukarapidoti niwe yari umucamanza w'abisirayeli. Ico gihe Debora uwavugishwa n'Imana mukarapidoti niwe yari. Ico gihe Debora niwe yari. Ico gihe hashira izina ryawe niwe yari. Mu gihe kanaka Debora niwe yari. Siko vyari biri imbere, ariko ico gihe Debora niwe yari. Ico gihe uwatunganiza abisirayeli yari. Ico gihe wari itara rimurika mu mwiza mu gihe c'abisirayeli yari. Ico gihe mu Burundi, ico gihe hari ibindi bihe vyari vyabaye, ariko ico gihe nta kindi gihe mbona umucamanza w'umugore mu mateka ya Israeli, ariko ico gihe ndagomba uyu mwanya utangure kubona Imana y'ibihe, Imana iri hejuru y'ibihe kanaka, Imana yimika, Imana yimikura, Imana ishiraho ibihe, Imana ikuranya imyanya. Ico gihe urazi turatera amavuta y'ikanguro, ntidushobora gutembesha uruzi rw'ikanguro tutaramenya ko iki gihe rico twebwe turi. Ico gihe Imana yagomba guhindura ibintu, itishisita umuntu batamenyereye. Mu gihe ciwe niwe Imana yashizeho kugira ngo abe umucamanza w'abisirayeli. Urazi iyo biri kavuga abacamanza, hari ikintu kimwe nifuza ko mutahura. Bivuga ngo Imana iri hagati y'abacamanza ica urubanza. Igihe sose Imana ikeneye gukora ibintu ivuga ibijyanye n'abacamanza. Abacamanza n'abantu bari bariho kugira ngo bereke abandi inzira, n'abantu bari bariho nk'ivyariho vy'Imana kugira bavuge ngo uku niko ibintu bibwirizwa kugenda. Ico gihe abacamanza, wibuke ko na Samuel yari umucamanza, n'igikorwa gikomeye umwami yabafise igihe yaba ari karagaza kwari guca imanza. Ibintu vyose baba barindiye urubanza rw'umwami. Nivuga ngo ubuzima bw'abantu buri mu rubanza ruza gucibwa n'umuntu kanaka. Muribuka ko n'igihe uwitwa Absalom yakubita kudeta papa Dawidi, ikintu cya mbere yakoze yagiye yicara mu irembo ry'ibwami, abaza akabaza ngo musaka iki? Ndazi ko mufise ibibazo, ariko ivyo bibazo nta nyishu bifise kuko umwami ntabaneshwe. Mugabo jewe ndi ngaha nimumbwire maze ndabacire imanza ziroranye. Uburyo bwo kugira ngo yikumakumire ko abantu bwari uburyo bwo kubereka ko nta muntu agihari wo kubacira urubanza uretse we. Iyo niyo strategy yatoye mu buryo bwo kwiyegereza abantu
kugira ngo abakure kuri sewe Dawidi. Iyo nama yari yagiwe nande? Yari yagiwe n'uwitwa Ahitofeli. Bivuga ngo inama yiwe yari imeze nk'inama y'Uhoraho. Kuburyo na Dawidi yumvise ngo Ahitofeli umukonseil principal wiwe yifatikanije na Absalom, Dawidi ntiyarize kugwana. Yaravuze ngo nimba Ahitofeli umuntu afise inama nayo ni nk'urubanza desizo kanaka ku kintu, aravuga aba bantu sindabashobora. Dawidi ava ku kirimba arahunga aragenda mu ipori, avuga ngo nimba Absalom umuhungu wanje yifatikanije na Ahitofeli, I cannot resist before him. Hallelujah. Icyo gihe Debora niwe yari. Uyu munsi nta yindi message ifise. Message ifise ni ikubwira ngo iki gihe uhasira izina ryawe ni wewe uri. Ivyo ugiye kuba ni vyinshi sino bidondagura ngo ndabiheze, ariko kuri bamwe nibo bagiye kuba agakiza k'imiryango yabo, ku bandi nibo bagiye kuba ivyizigiro vy'urungano rwabo, abandi nibo bagiye kuba abahovi barisa, abandi nibo bagiye gutsika ca kindi abana b'abantu bakeneye. Icyo gihe Debora niwe yari umucamanza w'Abisirayeli. Biravuga ngo icyo gihe yama yicaye munsi y'ikigazi cyitwa icya Debora nyene. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ngiye kuvuga nk'umuprofeti, nk'umuhanuzi. Amaso yawe aragiye kuguruka. Ndakubwira ikigiye gutabara abantu Imana yashize muri wewe, Imana nyegeje mu buzima bwawe. Ni bande bazi ko agakiza k'isi kari muri bo? Iki wamukize muri bimwe Imana yifuza ko tumenya kugira ngo dushobore gutabara isi. Niki kintu cyo gutangura kubona mu isi y'imwemu, niki kintu cyo gutangura kubona ivyo abandi batariko barabona. Umukozi w'Imana umwitwa Dege yaravuze ngo igituma abantu badashobora gukoreshwa n'Imana bakaguma ari ngumba ntibana ivyamwa ni kubera kutamenya ibijanye n'ivy'ibihoraho, umuriro cyangwa ijuru. Nimwiyumvira umunsi ishengero ryo kwamara iryugurutsa amaso ribona abantu amasizi bariko baraza mu muriro. Nzibwira ko atamuntu yorinda kurindira ko apotre amubwira ngo genda uvuge ubutumwa, apotre amubwira ngo genda ushinga intahe, genda usengera abantu. Mugabo ikibazo amaso yacu ari blinded, afise ubuhumyi bwo kutabona mu bitaboneka. Yusome mu Baheburayo birivuga ngo Mose yaravye kubiboneka ibihimbaro vy'isi ngo ariko yabonye cyagisagara kirusa ibindi kuba cyiza. Yabona ibiri imbere, yabona ivyo abandi batabona. Ico cyamutumye yanga ko umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Uyu munsi muri kino gihe cyacu ndifuza ngo amaso yabo yuguruke ubona ivyo abandi batariko barabona. Ijuru rirahari kandi n'umuriro urahari, urupfu rurahari kandi n'ubugingo nabwo nyene burahari. Debora yama yicaye munsi y'ikigazi cyitwa icya Debora nyene. Birivuga ngo yakunda kwicara munsi y'ikigazi cyitwa icya Debora nyene, cyari hagati y'Irama na Beteli mu mugamba wa Efurayimu. Kandi Abisirayeli bama baduga baja kuriwe, navuze ko ngiye kuvuga nk'umuvugishwa. Yama yicaye munsi y'ikigazi cyitwa icya Debora nyene. Ikigazi kirasobanura iki? Kubera iki Debora aticara munsi y'umwembe, kubera iki Debora aticara munsi y'igiti cy'amavoka, ariko yicara munsi y'igiti cy'ikigazi? Ikigazi kirasobanura iki? Ikigazi ngo reka tuje mu byo tumenyereye. Iyo tuvuze ikigazi icambere numva amavuta. Nta kintu kizokwega abantu baza ahuri atari iki kintu cyitwa amavuta muri kino gihe cyawe. Ukinyera umusiguza avuga umutwe wamusize amavuta, imyambaro yawe yameyera. Kubera iki? Amavuta azokwega ivyo amafaranga yawe adashobora gukwega, ivy'icubaro bidashoboye gukwega, amavuta azokwega. My God, iyo usizwe amavuta ufise igikundiro ku bantu bose, ufite icyo abantu barondera. Pameni ya muri kino kibanza yama yicaye munsi y'igiti cy'ikigazi, yama arahantu afise couverture y'amavuta. Amavuta ni protection ku buzima bw'iwawe. You need the anointing of God. Urakeneye amavuta y'Imana kuko abazi bakugana baraboswe bameze nabi. Ijambo ry'Imana ribwira ngo amavuta niyo yonyine ashobora kumenagura ingogo. The anointing broke the yoke. Nta kintu gishobora kumenagura ingogo atari amavuta. Nta kintu gishobora gutabara abantu atari amavuta. Nta kintu gishobora gutuma waka babandi satani yatwara atari amavuta. Iyo ndiko ndavuga amavuta, siniko ndavuga amaoki, siniko ndavuga amamesa,
Sindiko ndavuga amakoto. I'm talking about the Holy Ghost. Ndiko ndavuga ibijyanye na mpemu yera. Urakeneye igihe cyose kwa muri munsi y'igitutu, the shadow cya mpemu yera. Aho niho abantu bazoza kuri wewe. Urazi Yesu icyamukwegeye ko abantu nugusigwa na mpemu yera ko ari kuri wewe. Icyo gituma arabwira abigishwa barababwira ngo ntimwihute. Mwokwihuta ntacyo muzohanoba. Genda murindire muzohabwa ubushobozi. Mpemu yera niyabaza kuko uwo niyamara kuza ntaza wenyene, aza afise amavuta asiga ubuzima bwawe. Uwiyaje akuzuza akwekipa n'ubushobozi butuma abantu baza kuri wewe baronka inyishu y'ico bakeneye. Vuga ngo ndakena amavuta ya mpemu yera. Bivuga ngo abantu bama baduga baza aho ari. Why? Yari munsi y'amavuta ya mpemu yera. Muri kino gihe urazi ntituzi ibyo abantu bakeneye uretse mpemu w'Imana abiduhishuriye. Yesu abwiye Petero ngo Petero uri umuhigwe kubera iki? Kubera ko washoboye guhishurirwa, washoboye kwakira ihishurirwa rivuye ku Mana. Aba bose ntibigeze bamenye icombi, ariko biciye mu guhishurirwa kwa mpemu w'Imana wamenye ko ndi Kristo umwana w'Imana zima. Kubw'ivyo uri umuhigwe. Hari ikintu kimwe ashaka kubwira. Ubu ni Yesu akabwira Petero, kuri urwo rutare nzokubaka ku isengero ryanje, amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Kubera iki? Iryo sengero abantu benshi bakavuga ngo iyi sengero ni Petero. Petero si ishengero. Kuri urwo rutare nubwo Petero ari urutare, ariko urwo rutare si Petero, urwo rutare ni Kristo. Iyo usomye neza Bibiliya urabona ko urwo rutare birivuga ngo my God, ngo urwo rutare rwagenda rubaherekeza. Urwo rutare yari Kristo. Mu Bikorino urwo rutare yari Kristo. Iri jambo Kristo ni jambo risobanura amavuta. Ijambo Kristo risobanura uwasizwe. Higatos Imana ikeneye kubohora abantu isiga amavuta umuntu. Igatos Imana ikeneye gutabara isise cy'umuntu ikamusiga amavuta. Abasizwe amavuta nibo abantu basura kuza kuri bo bakagenda baruhutse bamerewe neza. Muri kino gihe cyacu birivuga ngo icyo gihe Debora yari. Muri kino gihe ni twebwe turi abasizwe amavuta n'Imana kugira ngo bashobore gutabara abo satani agenda twaza amanyama. Reka mbandanye. Iyo biri kavuga ikigazi, iyo tuvuga ikigazi hari kiri kintumva. Ikigazi nico kivamo imikubuzo. Imikubuzo iva mu kigazi. Mu mapera nta mukubuzo ushobora gukurayo. Mu gizi cy'amavuka nta mukubuzo ushobora gukurayo. Ariko umukubuzo uri mu mashami y'ikigazi. Ikizotuma abantu baza kuri wewe bakaronka icyo bakeneye, bakaronka imanza zibakwiriye, bakaronka inama bakeneye. Nuko igihe cyose ubuzima bwawe buzokwama burangwa n'iki kintu cyitwa kwezwa. Umukubuzo urakubura. Uviriza umukubuzo ngo wacaho nta kindi nugukuraho imicafu, nugukuraho ibintu bitameze neza ugasiga ibintu bimeze neza. Igihe cyose ukeneye kubona ahantu hasa neza ukoresha umukubuzo. We need iki kintu mu buzima bwacu kugira ngo igihe cyose abantu bazi kuri twebwe baronka icyo bakeneye. Si ibyo gusa. Iyo birivuze ngo ikigazi, birivuga ngo bazototahara cy'ikigazi. Igihe cyose Imana ikiravuga ibijyanye na prosperity yibaza ku kigazi. Igihe cyose Imana ivuga ibijyanye na gloire yibaza ku kigazi. Yesu nibazi kumusanganira bafise ayandi mashami, bari bafise amashami y'ibigazi. Haleluya. Amavuta ukwezwa bizokwega ku buzima bwawe. Iki kintu nita gloire, ubwiza. Umuntu kugira ahitemo ahantu nuko ari ikintu aba yahashimye. Ubundi hari benshi bafise ibyo tudafise bwa kubera iki abantu babarengana bakaza ndikura kwa icyo bahabonye. Icyo nacyo namanzi ko ndavuga si kindi. Hari ubwiza bw'Imana, hari ukubaho kw'Imana. Das kumuntu yinjira ngaha yumva umengo yinjiye mu kabare, yumva umengo yinjiye muri boîte, yumva umengo yinjiye ahandi hantu mu rubanza. Ndakene ko umuntu yinjiye ngaha shira tangura gusanta ubwiza bw'Imana muri kiro kibanza. Umunsi umuntu umwe abwira umuntu hari kacuraranga. Hari mu gihe cy'izamba ya mbere muravyibuka ko mwatume twadufise shemeza music. Hanyuma Apollinaire igihe yavuze saxophone, hari umugabo yari yaje hihenze umengo yari umudoktor azi ko ari umuhanga ari umunyabwenge, acumva gusa melody. Ako kanya monsoza arakoroka asirabwira uwo bari kumwe aramubwira ngo urya muntu arafise ubushobozi bundi bumukoresha mugabo atari ubw'Imana. Baramaza kubereke baravuga je mu buzima bwari nta muntu numwe yari bwigere andiza. Mugabo avugije kijya cuma nuba mosoza arakorotse aravuga urya muntu harimo ama esprit
sishobora kuvyemera. Narize gute? Vyagenze gute? Hari ikintu nakimwe yarambariye ko numvise gusa enshima avugize ngatandira Yesu gutahura imubayeko, ariko icyamuye ko kikindi ubwiza bw'Imana bwaramurenze. Debora yama yicaye ufise aho wandike ndavyizera neza kandi sinabikekeranye. Ijuru agiye kuvugana natwe muri kino kibanza. Hari abantu bagiye gufata amadecision batabwigere bafata hejuru ubuzima bwabo. Hari n'abandi bantu bagiye kumva determination batabwigere bumva hejuru ubuzima bwabo. Hari n'abandi uyu mwanya bagiye kugira ukwihana mu buryo bwo guhindura ivyiyumviro no gukora icyo Imana bakeneyeko. Komeza gatoya. Bukeye atuma Ikedeshi na Futari guhamagara Baraki mwene Abinowamu, aramubwira ati Uhoraho Imana y'Abisirayeli arakugeze ngo genda ukoranirize i Tabora ingabo 10,000 bo mu Banafutali no mu Bazebuloni, ngo nawe azokwega Sisera umugabisha w'ingabo za Yabina agusange ku mugezi Kishoni n'imikogote yiwe n'ingabo ziwe, kandi ngo azomugabura mu maboko yawe. Birivuze ngo genda ukoranirize i Tabora ingabo 10,000, koranirize ubegeranye i Tabora igitigiri kingana 10,000, ngo nawe azokwegera. Hari ibintu bizako muba muri kino kibanza. Hari amavuta adukwegera abantu kugira ngo ubuzima bwawe utungane. Hari n'ayandi mavuta adukwegera abansi akabatwegeraniza kugira ngo Uhoraho abagabure mu maboko yacu. Amavuta ya mbere Debora ariko arakoreshwamo yari amavuta yuko abantu baza bafise ibibazo bakagirirwa neza mugabo bakaba equipe kugira ngo baze gutonda urugamba. Ndebutsa ikintu kimwe, inzamba y'ikanguro n'igihe twegeraniza hamwe ingabo Imana yateguye muri kino gihe kugira ngo Uhoraho azane abansi ba kino gihugu, azane abansi b'umuryango wawe, azane abansi b'urunganwe rwacu, azane abansi b'abana b'Imana abagabure mu maboko yacu. Nawe azokwegera ingabo za Sisera kuri we kugira ngo abagabure mu maboko yawe. Ndakunda Imana iriko iravuga mu buryo buri presi igene igiye gukora ibintu. Namatiko nabwira abantu ibijanye n'ikanguro si ibintu by'imigani bitito. Turafise detail yose kubijanye n'ikigiye kuba muri kino gihe cyacu ikanguro. Ibi Daniel ntavyo yamenye. Imana mubwira ngo domesha ko ishashara kuko ivyo bitawe kumenya abakino gihe, ariko abo mu gihe ciherezo nibo bahawe kumenya ayo mabanga. Imana ikavugira Daniel ngo abo mu gihe ciherezo yariko irabona wewe, yariko irambona kuko uyu munsi ni twebwe turaho mu gihe ciherezo. Igihe ciherezo gitangurana no kuza kwa Mpemu Yera. Mpemu Yera amaze kuza twinjiye mu bihe ciherezo. Ndagoma mutawuri kiki bikurira sanzwe. Igihe ciherezo niyo ijambo ry'Imana tubwira ibijanye n'inzamba. Inzamba isigurike. Umviriza, hari umunsi bita umunsi mukuru w'inzamba. Fête des trompettes. Umunsi w'inzamba nigihe haba hari ukwimbura. Inzamba izovugwa ryari? Inzamba muri kino gihe twiteze uretse iyi juste tuko turasura mu buryo buri prophétique. Biratubwira ko Imana izobwira umareka ngo sona inzamba. Iyo nzamba nizo marka igihe Yesu azuza gutora ishengero. Mani mazambo gukurwa kw'ishengero mu isi n'umwimbu wa nyuma twiteze. Hari imyimbu yaba ishika kuri 3 mu gihe cy'Abisirayeli, ariko umunsi w'iyimbura ryanyuma mu mwaka ukomeye bavuze inzamba. Komeza gatoya. Baraki aramwishura ati nitwajana nawe nzogenda, ariko nitutajana sinzogenda. Gatoya. Debora aratanga message kuri nde? Kuri Baraki. Baraki nawe aramwishura amubwira ngo tutajanye singenda. Tutajanye singenda. Wavuze ivyo Imana igiye gukora mugabo nanze hari ubwenge nagize nuko ibintu hibisoboka atakompanye do Debora turi kumwe. Debora vuga ngo Debora n'umugore, Debora si umugabo. Mu gihe cy'isezerano rishasha Imana ahinduye ibintu. Kare Imana ikora yakoresha abagabo, ariko igihe cyose Imana ikoresha abagabo ivyo ni bihe bitegura ibihe bishasha. Ivyo siba ntibari ibihe bishasha. Igihe cyose ibihe bishasha biba marke na presence y'umugore. Igihe Yesu yazuka birivuga ngo kare mu gatondo wa mugore yari yakwemwa abadayimoni indwi avyukira ku ruhafu azanye iki? Azanye amavuta. Umugore watawuri cyahisha amavuta. Na Yesu igihe bamusize amavuta mu nzu kwa Simoni n'umugore yamusize. Nta mugabo yigeze asiga amavuta Yesu.
araza birivuga ngo afise amavuta amota neza ayamusuka ku birenge. Ibirenge muri cyo bisigura, ibirenge bisigura ubutumwa bwiza bw'amahoro. Yavuga ati no igikenewe gukorwa cyose, ubutumwa bwose, message yose irakeneye amavuta. Hako kanya abagabo batangura kwidodombera mu mitima. Aya mavuta urumva nyene azimvye, aya mavuta urumva nyene amavuta ya class, aya mavuta mbega uraza boro bahari, uraza nyaza tukayagurisha. Umugone wamenye ko tara amavuta y'agaciro arayo kugurishwa, ariko amavuta y'agaciro arayo gusuka ku butumwa bwiza bukeneye kubwirwa abantu. Ako kanya Yesu birivuga ngo amenye biri mu mitima yabo, harababwira ngo ninjiye mu nzu yawe we naco bigeze uhore, ariko uyu mugore kuva yinjiye muri nonzo ntarahengeshanya kusuka amavuta amota neza ku birenge, arira ku birenge byanje kandi yongera amhanaguza imishatsi tuzuri imishatsi isigura ubwiza, ariko mwe naco bigeze mukora. Kare mu gatondo ageze ku ruhafu birivuga ngo asanga cyakibuye cyari gikingiriye kizibiva ya Yesu cyakutembagaye. Ako kanya arinjira abona umwami wiwe birivuga ngo atangura kurira, abona umuntu yibaza ngo n'umuri mikumbera mu marayika aramubaza kumbure niwe wivye umwami wanje. Urabona n'umugore yatanguye kubwira Yesu ngo umwami wanje. Fata uyu muri kimwe gihe cyacu turakeneye gutahura ibanga byo gutomba amoureux. Ndabishye muri usanga navuga amoureuse nk'ishengero mugabo nuko harimo nabandi. Alleluia. Hamwe n'umwami wacu niki gihe cyo gutomba amoureux, niki gihe cyo gukunda uko tigeze gukunda umwami wacu. Aravuga kumbure ni wewe wanuhaye umwami wandi, nyereka aho wamushize. Inverse iravuga ngo ndaguha icyo uzobukeneye cyose, ariko donka umwami wanje. Bijambo ry'Imana rirambwira ngo ako kanya Yesu aramubwira ngo Maria, nawe ngo aramwishura ngo Rabuni, bisobanura ngo mwigisha. Aramubwira ngo akimubona ibigumbagumba biramufata, aja kumusangana ngo amuyambire. Aramubwira ntunkore kuko ntarasubira kwa data, ariko genda umbwirire bene data. Ubutumwa bwiza bwo kuzuka kwa Yesu bwavuzwe ubwa mbere n'umugore. Iki kirafise isiguro mu buryo buri spirituel kandi kafise n'isiguro mu buryo buri physique. Ndafise igituma. Komeza wumvirize. Baraka aramubwira ngo utajanye natwe singenda. Mwene maje mudakeneye presence yawe. Wowe utaje ngo tujane ndagisoboka. Ibikunda. Aramwishura ati nuko tuzojana. Umugore yitwa Debora aramubwira ngo nuko tuzojana. Yamara rero urwo rugendo uzogenda ntiruzotuma ushigwa hejuru. Yamara hari ibanga ngoma ndaguhishurire. Urwo rugendo tuzogenda tuzorugira mu icubahiro. Nemsi ari wowe urepresenta ingabo zikomeye zitabora zigiye guconda urugamba kugira ngo uragabure maboko yazo ingabo za Sisera. Yamara si wewe uzohabwa icubahiro, si wewe uzoshimwa, si wewe uzosigwa hejuru. Hari undi muntu Imana yateguye. Hari abantu biteguye kumva uwo muntu Imana yateguye muri kino gihe kugira ngo abari wahabwe icubahiro. Kuko araho agiye kuzogabura Sisera mu maboko y'umugore. Abapapa n'abahungu muciye murakara kubera ko bavuze ngo umugore. Iki ni gihe cy'umugore. Abahungu n'abapapa muri ngaha, iki ni gihe cy'umugore. Nimwe nkene kumva ameni yanyu mwenyene. Yamara naho tuzojana muri urwo rugendo sozoshigwa hejuru. Yamara uraho yabiteguriye, wowe ndatwara indamezi 9. Uraho yabiteguye wowe ndagirire kwe. Uraho yabiteguriye wowe abazwa ibintu byose mu rugo. Uraho yabiteguriye wowe ndatigeze bakonsidere avant. Uraho yabiteguriye wowe ashobora konsa, wowe ashobora guheka, wowe ku kwezi afise igihe cyamuteguriwe cyo kubabara. Abamama muri ngana, abakobwa muri ngaha, nimba mushura gusamara muri kino gihe cyanyu ntimuze mumbaze. Mwebwe mufise, muyumvise neza, mwebwe mufise ubuntu bugeretse ku bundi, tandishwe abandi bafise ubuntu burenze ubuzima bwabo.
uyu mugore Bibiliya iriko iravuga physiquement ni umugore mu buryo bw'umubiri, ariko uyu mugore kandi spiritual man Ishengero, double grace, ubuntu bugeretse ku bundi. Va mu matiku yanyu, va mu buntu bw'u sinzi, ubuntu budashoboze, vayo. Imana yateguye ko igabura ingabo za Sisera mu maboko y'umugore. Uviriza, iyo ndiko ndababwira yuko ndahandi Imana izocisha ibintu, ndahandi Imana izokorera ibintu, ndahandi Imana yateguye kunyura atari mu muringoti, atari muri kanari yitwa eglise. Masho gutabura ico matiko ndavuga. Imana iteguye gukoresha uyo muntu abantu bakengera, uyo muntu bazi ko arakagugu. Usomye hepfo, uyu mugore Imana yateguye tubona mu ijambo ry'Imana Bibiliya, ni umugore uyo Sisera yaminimiza, yita umugenzi, yita umuntu atuditse nawe. Mugabo ntiyarazi ko indani Imana yari yamunyegejemo ibanga atashobora kumenya no gutahura. Vyagenze gute? Reka natisipe gatoya. Batonda urugamba, baragwana, maze ako kanya nk'uko Imana yari yabivuze igabura ingabo za Sisera mu maboko ya Baraki. Ako kanya Sisera ati ingabo, arahunga, yirukanze atashika ahantu hari umugore. Ahungiye ku mugore, amushitse ko amubwira ngo nyegeza, bariko barandondera. Aramubwira ngo nuze, kuko urumva ubundi bari basanzwe bacutitse mbere, hari ibyo bari basanzwe bahurira ko mbere. Aramubwira nyegeza, hanyuma umico kunywa nico gufungura, ngo kuko ndarushe cyane. Hamugende wihagararire hanze. Asikari umuntu ashobora kubwira amajambo yose, asiko ni wa mugore basura kubesha ngo ndagukunda agacaza nago. Asikari wa mugore basura kubeshesha brochette, asikari wa mugore basura kubeshesha ko basura mutwara hanze. Mugabo ntihasika ibintu vyahindutse. Abakobwa na mama muri ngaha, ibintu vyarahindutse. Ntimuraba kubeshwa ivyo ari byo byose. Hari banga riri muri mwebwe Sisera atazi ko rinyegeje muri mwebwe. Haleluya. Araza muhungirako. Somera ku murongo wa 17. Ariko Sisera uko yagahunze yiruka ku maguru ashika ku ihema rya Yayeli. Yayeli vuga ngo nabwiye muza barashakarongo. Chakarongo kuri Yayeli. Yayeli. Ahungira ku ihema rya Yayeli. Muka Heberi umunyakeni, kuko Yabina umwami w'Hasori n'ab'inzu ya Heberi umunyakeni bari bafitaniye ubumwe. Bari bafitaniye ubumwe hari avant, ariko gusiko biri kare hari ubumwe. Kare yasho kumva ibinyoma vyoroshe, kare yasho kubeshwa vyoroshe. Ariko mu biki kintu Imana ivuga mu Itanguriro 3:15 havuga ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore. Kare bari bafitaniye ubumwe, ariko isezerano Imana nuko ishira inyankane, ugwango hagati ya satani n'umugore. Ikintu kigiye kudekarasha ikanguro ni ugwango ruri hagati ya satani n'ishengero. Umviriza, Imana igiye gusuka ugwango. Imana ivuga ngo satani tumwereke urukundo. Kumwasi atari satani biravuga ngo jewe ndababwira ngo mukunde kandi mwongere musengera abansi banyu. Aba bansi Yesu abari karavuga si satani. Satani tumusengera, satani tumwisonzeshereza. Satani ikintu twaha muri kino gihe cyacu nukumwanka nabo bakorana. Ikintu cyonyine Imana ashobora munyumvirize neza kuduhora cyangwa kudukondanako ni gihe twase, ni gihe tugiriye ishari, ni gihe tugiriye inzigo satani. Kandi mbabwira ikintu kimwe, ugiye kuraba uguhinduka k'umuntu mu buryo bwo kubaho kwiwe n'uburyo aba conscient y'icyo satani ari, ingene ari umwicanyi, ingene ari inkozi y'ikibi. Ako kanya agafata ingingo yo gukora n'Imana kugira ngo bagwanye satani. Nta muntu afise ugwango rwa satani ashobora kwivanga no gukora ibidahicubaha Imana. Nta muntu ashobora kubohoka ku vyaha atari umuntu yanse urunuka icaha. Igihe ivyaha bitaragusesema, igihe ivyaha bitarakuduntumira, igihe ivyaha bitaragutera kugira nose, turegereza kubohoka kuri cyo. Igihe ivyo ukora ukibisiga amavuta, igihe wumva ukifitiye insiguro, turagera kubohoka. Kugeza umunsi wageze ahantu ugashishwa, birivuga ngo ukavomisa. Mu giswahili bakoresha mu gutapika, ni kuvuga ngo kubikura ukabitera hanze. Muze murabe
ibintu wadashwe mubare ngoresha ano majambo ibintu wadashwe nta munsi numwe vyiga biba ibintu biryoshe kubona bimota wo kwifuza uretse igikoko kitagira ubwenge cyitwa imbwa. Ico naco bibiri vuga ngo imbwa n'abarozi abo bazotererwa muri cya kiyaga cya kumuriro. Ivyo ndikavuga muri ko muravyumva. Iyo ibintu biza muri wewe bijayo ubinezerewe bimota neza bisosa peut-être bifise das akanovera mugabe iyo bisohotse ntiba biki kwa kundi vyinjirayo. Mubwirizwa kumva yuko ivyaha ibintu bavomishije bavita gute bukirundi cyiza ngo ibidahwe ikintu cyose cyitwa cyawe ubwiza kuzikonsidera y'ikidahwe kibwiza kukunukira. Umviriza, hari abantu muri abo nanje niko ndi, iyo mbonye umuntu ariko aravomisa juste gusa akayaga kakarengana nkumva odeur abijya bintu cyavomisa. Ibidahwe bigutera ishishi bigutera siniko miko buranyumva. Iyo rero abantu bitarabatera ishishi mwana majambo abo ntibazokwigana umunsi numwe binjira mu bwami bw'Imana, kuko ikintu kidategwa ishishi n'ibidahwe n'imbwa. Imbwa nayo n'abarozi abo ntibazoraga ubwami bw'Imana according the Bible. Zoshe inyankane hagati yawe n'uyu mugore. Uyu munsi ishengero ryabwirizwa kuba umviriza ijya mbere rifise ishishi rifise noze rifise inyankane kubijanye n'ibyo satani ariko arakora. Gwabwiza kubona umuntu aborewe bikagutera kwanga urunuka birenze satani ko wahora umwana. Ikico kideclenche ubuzima buhindutse n'ubutabazi ku bandi. Haleluya. Urababazwa wumva gahinda n'umubabaro iyo ukura vitegereza. Hari verse nkuze kubwira abaherezi bamwe bamwe muri kino gihe cyacu. Yisomye muri Yesaya ijambo ry'Imana rambwira ngo abagorotsi b'Imana barahonye ngo kandi ntawe bishize ku mutima ngo bibabara. Abakijwe barasubira inyuma ntawe bibabaza. Ariko ubundi ikigaragaza amagara meza y'ishengero ni inyankane. Ugwango hagati y'ishengero na satani. Ako kanya Sisera araza ngo kubera ko bari bafitaniye ubumwe nande na Yayeli. Mugabo nazi ko muri Yayeli ari Imana yateguriye kwihesha icubahiro, ari Imana igiye gutabarira ubwoko bwayo, ari Imana igiye gucisha ishengero kugira ngo ryije mu bihe byaryo by'ikanguro. Ntavyo yarazi. Ako kanya aramukorera. Ubona umuntu ari bwicaruhoze wa mbere n'umugore, ubugambanyi bwa mbere bwaturutse ku mugore. Kandi n'uyu munsi y'ibintu bikere kononekara satani yitiza umugore cyangwa umukobwa. Abafilisitiya baritegereza bariyumvira baravuga uyu mugabo Samusoni nta kindi kizokwiga n'umunsi numwe kidushoboza kumurengera ngo tumuneshe. Mugabo baravuga hari ahantu hamwe dushobora guca tugashobora kumuronga. Baca bategura Delila. Ikintu cyambere cyakuye ku Mana Salomo n'abagore. Ikintu cyakubise hasi Dawidi n'umugore. Mugabo ndakunda Imana. N'ikintu cyambere cyakije isi cyazaranye ku mugore. Abo nga nabane Imana igiye gucamo kugira ngo ikizisi hitabara Burundi, hitabare Afrika, hitabara amahanga. Satani tugiye kumwica dohoze. Ishengero ni bwica ruhoze ibikorwa bya satani n'ubwami bwiwe. Ako kanya araza haramubwira mamazi yo kunywa hama umpishe utugena wihagarare hariya hanze. Niba kubaza hatari umuntu hinjenga uze kuvuga ngo oya namba. Kumbe nibazi ko Imana yateguye guca aho nyene kwico kintu kigaragara umengo kiri faible. Ubona ikigihe cyacu cyo gituma ari gihe cy'ubuntu. Kera Imana yaraba umuntu nyene ajishoboye akaba ari we atabikora. Muga muri kino gihe cyacu ubuntu bw'Imana, Imana yaba cya kinyantege nke cyambere akaba ari yo ica isuka ku buntu bwayo kigaza gikora ibirenge by'umunyengomezi. Ako kanya aramuhisha amukora vya bindi byose yamusavye.
ariko mu mutima aravuga we wabaye umwansi w'Imana gute wowe umukunzi wanje. Iki ni gihe Imana yateguye ko agakiza kazana ku mugore, icubahiro c'Imana gica ku mugore, aramuha ivyo yarakeneye vyose. Soma ku murongo wa 21. Maze Yayeli muka Heberi yabira urumambo rw'ihema n'inyundo. Yabira urumambo rw'ihema n'inyundo. Hinga gato, urumambo ni iki? Nivuga ngo Musa habari iki? Musa abameze nk'icumu. Ako kanya yagiye aramuha ivyo akeneye vyose. Ako kanya aravuga wow, nawe baraza kundondera bambure. Yayeli ntaza kumena ibanga, araza kumbikira ibanga, nawe ntazi ko n'Imana yaciye ko kugira ngo imugabure maboko y'ubwoko bw'Imana. Ako kanya aryamira ivuga ngo afata urumambo rw'ihema. Ngo niki? N'inyundo. Urumambo n'inyundo. Aravuga ninarumushinga ntigwinjire, iyi nyundo iramfasha kugwinjiza neza. Inyundo niyo kugira iki? Niyo guhohosha. Inyundo niyo kugira iki? Niyo kudendura. Ntaze kubisiga turadendura, turabadenduzi b'ibikorwa vya satani vyose. Ako kanya agenda afata urumambo, afata n'inyundo. Birivuga ngo ubwo rumambo arushinga mu mvura idahita. Mu mvura idahita. Jago tumba neza aho satani tugiye kumudendurira. Bibiri yapresheje neza ngo ni mu mvura idahita. Ifoko ishengero uyu mwanya tumenye neza ko turiko turondera amaboko, turiko turondera umutumba, turiko tuviza hehe? Mu mvura idahita. Paravuga ngo ndakubita ibifusi n'ingusha, dukubita hehe? Mu mvura idahita. Aha, iyo abantu biyahuje inkoho ayishira hehe? Aha, mu mvura idahita. Ndiko nabona ishengero ryashize inkoho, amasengesho, ijambo kwizera mu mvura idahita. Basha kurasa ku kuboko no gucika gwacika mugabo kabaho. Mugabo ako kanya paje Yayeli nta kintu yagize, yabazaniye umurambo umuvyimba. Aravuga uwo muri ko barondera ntakiri muzima, yoba ari uyu natungiriye icumu mu mvura idahita. Ako kanya umurambo wiwe uba ngaho. Imana ikoresheje iki? Ikoresheje umugore. Imana ikoresheje iki? Ikoresheje ishengero. Ico gihe ishengero niryo ryari umuvugishwa, umucamanza, urongora ikanguro, uhindura. Ishengero niryo ryari icifuzo c'Imana, inyishu y'Imana ngaha mw'isi ico gihe. Amen. Nibande mumva ko ari gihe cabo co guhohosha, kudendura satani, co kwanga satani n'ubwami bwiwe, abadayimoni n'abakorana bose. Niki gihe icubahiro c'Imana muri kino gihe Imana yateguye kugicisha kw'ishengero. Ishengero biya igita umugeni, épouse du Christ. Alléluia. Sige cyo gusamara, ariko nigihe cyo gukubita, cyo gucumita, cyo kudendura, nigihe cyo guherengeteza, nigihe cyo gukubita mu mvura idahita kwa satani. Haleluya. Ico nico Imana ikeneye ko dutahura muri kino gihe cyacu IKANGURO.